Mu gihe umugambi perke mu mpfunyapfunyo wo gukwiragiza umuyagankuba mu makomine 3 yo mu ntara ya Kirundo arizo Busoni, Bwambarangwe na Gitobe ugeze ku bice 98% ku muce wa mbere mu bikorwa bitegekanijwe gukora n'ibice 52% ku muce wa kabiri mu bikorwa bitegekanijwe gukora, abajejwe intwaro bo muri izo komine bakaba bari baramutse mu ruganda rwo gusigurirwa neza ingene uwo muyagankuba ukoreshwa neza narirya ari rya mbere uhashitse. Umuhuza bikorwa w'umugambi perke aratubwira ibikorwa byose bimaze gukorwa. Uyu mugambi bakiwushiraho uraba amakomine 3 ya mu Kirundo, no kuvuga ikomine ya Busoni, ikomine ya Bwambarangwe n'ikomine ya Gitobe. Bitegekanijwe yuko nkingo zishika hafi 9,000 ziteza kuronka umuyagankuba. Bararavye mu Kirundo niyo makomine yasigaye kuronka umuyagankuba, ariko novuga yuko bahiriye bahishije kuko baciye baronka umuyagankuba kurusha ayandi makomine, kuko twaciye dutanga umuyagankuba ku mavirage, novuga ibigwati n'amavirage 38. Nabino virage 38 Busoni bifise menshi ni 23. Hariya mu Bwambarangwe amavirage 7 hama n'amavirage 4 yahajya mu Gitobe. Ego kugeza ubu rero niko novuga aho ugeze ku gice ca mbere ariyo ya mbere iraba Busoni, tugeze aho ibikorwa vyakirwa no kuva reception provisoire barakoze. Ubu twamaze gushikana no ku mihanda y'abantu, ariko hari akantu kagisigaye kugira ngo batunganye neza mu mihanda kugira ngo tuje tubaha umuyagankuba mu nzu yezina. Hama kuvyerekeye naho igice ca kabiri ca Bwambarangwe na Gitobe aho tugeze turiko turubaka umuhora umwe n'itashi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukwiragiza umuyagankuba hagati mu gihugu abere mu mpfunyapfunyo ari naco uwo mugambi perke ukukira yibukije izo ndongozi ko naho umuyagankuba ari mwiza ukoreshwa byinshi, ariko ko iyo ukoreshejwe nabi wonona ibitari bike. Nkuko musanzwe mubizi, leta y'u Burundi ibicishije muri kino gisata yashizeho uyu mugambi kugira ngo ifashe abene gihugu mu makomine 3 yavuzwe Busoni, Gitobe na Bwambarangwe by'intara ya Kirundo kugira ngo baronke umuyagankuba. Nico gituma rero no munsi twashitse hano kugira ngo duhimiriza abene gihugu kugira ngo umuyagankuba niba ko bamaze kuronka bamwe baze bakoreshe neza, ntibaze bature ibintu byabo, kuko murazi umuyagankuba naho ari mwiza ufasha mu iterambere, ariko ni byiza yuko ukoreshwa neza. Nico gituma rero no munsi twashitse hano kugira ngo twahimiriza abene gihugu kugira ngo baze bakoreshe neza, na cyane cyane bajye bashira insinga mu mazu kuko ari bishasha hano muri makomine 3, baze bagerageze gukoresha neza, bikorwa n'abantu bavyigiye babinonosoye, mbese mbere baronke n'inyigisho kugira ngo tubafasha kugira ngo babikore bakingira abantu, bakingira ibintu by'abantu kugira ngo umuyagankuba ukoreshwe neza n'uturira abantu cyangwa uturi ibintu biri mu nzu. Uko mwabibonye kenshi abantu hakaza umuntu akiyadukiza agashira umuyagankuba mu nzu, gaturira abantu, gaturira ibintu, gaturira amazu n'ibintu biri mu mazu. Nico gituma rero no munsi twashatse kugira ngo duhimirize bene gihugu bazokoresha umuyagankuba dufashijwe na barongoye intara, amakomine, mbese gushika ku mitumba kugira ngo bose bamenye ko umuyagankuba nari mwiza. Ni byiza yuko ukoreshwa hisunzwe amategeko kugira ngo ibintu bize bigende neza. Yababura amatari w'intara ya Kirundo n'abene gihugu twaganiriye barashima cyane uwo mugambi perke kuko ngo ibikorwa vy'iterambere bigiye kugwira, gutyo ngo agashomeri kari mu ntara ya Kirundo kagabanuke. Uyu mugambi wo gukwiragiza amatara bene gihugu mu ntara ya Kirundo na cyane mu makomine ya Busoni, Bwambarangwe na Gitobe, ni umugambi dushima cyane n'abene gihugu bishimiye cyane. Ni umugambi uje hageze kuko ugiye gufasha ibintu bitari bikeya mu iterambere abene gihugu bo mu Kirundo. Aho rero muca mwumva yuko uyu muyagankuba uzokoresha abantu batandukanye, ufashe cyane mu magara y'abantu, wongera ufashe mu ndero no mu ntwaro mbere n'ibindi bindi. Uyu muyagankuba uzofasha iyi ntara mu kurwanya ubushomeri. Mu gihugu hagati hari ibikorwa byakorwa mu byakorwa ukuntu bidatanga akazi ku bantu benshi. Akarorero hazovuka amasarudo kwafire menshi
hanyuma higwishwe imyuga myinshi abenegihugu batitejeje imbere mu burimyi bazoshobora kwiteza imbere ku bikorwa bishoboye gufashwa n'uyu muyagankuba nk'amasudire, amateriel de sudire, amateriel ya mécanique. Hanyuma amashuri y'imyuga azogira uyu muyagankuba uzogira uruhara rukomeye kugira ngo ayo mashuri y'imyuga akore. Aha twotanga akarorero mw'aya makomine atatu nta shuri ry'imyuga na rimwe ryakora kubera hari habuze umuyagankuba. None mu mashuri tumaze iminsi twiyubakira nk'ishuri ry'imyuga ry'imurore rizoba rimwe igisata cya mécanique n'icyo kubaza, ishuri ry'imyuga rya Higiro Busoni, aho ni Busoni, ishuri ry'imyuga ryo ku Mukenke Budahunga, ishuri ry'imyuga ryo mu Gitobe. Aho yose ayo mashuri bizofasha yuko habaho kugwanya ubushomeri, kugwanya abo barondezi bakazi yuko bavuga ngo hariho abantu batagira akazi kagiye kuboneka kagwizwe, gutyo ugwaruka ruzoteza imbere cyane bakoreshejwe uyu muyagankuba. Uwo mugambi perke ukaba uriko ushitsa ryahangiro leta y'u Burundi yihaye yuko gushika mu mwaka w'2027 imitumba yose igize igihugu c'u Burundi yo bifise umuyagankuba.